Karibu muri CRB TV muri mwebwe bakunze mukunze gukurikirana iki kiganiro nkuko dukunze kuba tubibabwira dukunze kuba turi kumwe n'ugwaruka canke tuvuga ati ugwaruka rugiye rutandukanye hari byinshi tugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye uyu munsi naho tukaba dufise umuntu twatembereye uyu munsi tugira tumumaze izina ryiwe hanyuma tuje dukomeza n'ikibazo twabateguriye uyu munsi wewe uri ngaha witwa David. Okay, ikibazo rero twateguye uyu munsi hariho ijambo twateguye ubibona gute ibintu by'ikanisa ubibona gute wewe muri no mwisi ubibona gute? Joko ndabibona mu bintu bijanye n'amakanisa navuga ko amakanisa asanga yangiritse kuko abantu basigaye bafata ibintu by'amakanisa n'imico yabo bakabivanga bigatuma ikanisa icyakiboneka nk'ikanisa babivanga gute iyo uvuze kubivanga bisigure ushatse kuvuga gute? Mu kubivanga ni uko abantu bafata imico yabo nanje nkavuga ati ndi umurundi nkafata imico kirundi nkayivanga n'ikanisa n'ivy'Imana. Wewe wumva yuko bitemerewe yuko wovanga imico rero n'ikanisa? Biratandukanye kubera hari ivy'imico itwigisha imigenzo twigisha itandukanye na Bibiliya. Hanyuma naho kubakunda gukurikirana CRB TV hari ukuntu babyumva hari n'ukuntu byumva hari n'ukuntu ndabyumva ariko bashaka gutahura ni ububona gute amakanisa ahageze ahanini ni cyo dushaka kugira ngo dutahure n'abakurikiye CRB TV batahure ubona amakanisa ageze he ubona ibintu bigeze gute ibintu bimeze gute mu makanisa? Mu makanisa cyangwa icyo mu gihe tugezemo mu myaka tugezemo amakanisa yarasubiye inyuma ku bakristo turimo turasubira inyuma kubera bivanye n'inyigisho si inyigisho zo kuzana abantu ku musaraba ni inyigisho bigisha ivyo biyumviriye bitatari ijambo rivuye muri Bibiliya umwe wese ico yiyumviye cyangwa ico mbonye kuri kanaka ncinja kwigisha ico cyangwa ikintu nakuze mbona mu rugo banga ncinja kwikijana mu rusengero so bica bituma amasengero marasambuka cyangwa amasengero adakura mu byamwemo. So gusambuka rero bisigure yuko ubona yuko iyo basambuka kubera yuko ari ibyari byo byose bakura hanze bakabizana mu makanisa bagakomeza kubyigisha wewe rero ubona yuko ijambo ry'Imana ari ngombwa rive muri Bibiliya ryigishije mu ikanisa nyene? Ndabona ikintu nico gituma hariho Bibiliya ni ijambo ry'ukuri ritanzwe n'umwana w'umuntu ariko imico n'abantu bashizeho na Bibiliya irabitwereka muri icyo gihe no muri cya gihe cy'intumwa za Yesu zimo zavuga ubutumwa biravuga ko byashitse abantu bagafata imico yabo bakayirutisha ijambo ry'Imana. Nico gituma ndakubwira ati yuko iki gihe tugezemo amakanisa gituma tudahagaze cyangwa ugwaruka tuma turasubira inyuma nuko twebwe ibintu byo mu makanisa n'imico yacu kirundi cyangwa imico idazimera inuza ubwoko uvamo arubwo baca binjiza mu makanisa bugaca buba inuza nk'imizi y'urusengero abantu bagakurira muri iyo mu migenzo twakuze dukora ibi twavutse iwacu utashobora kuba wasokoza cyangwa wasuka umushatsi wawe uja mu rusengero so ivyo wababaza ati birihe nafatiro biri umuntu ushaka kumenya ati wewe iki kintu murakora ni kibi wamuza ati ikibi cyacu ni kibi nakikwereke so bico bituma umuntu ukwizera kwiwe guhagara atagira ukwizera muri urwo rusengero cyangwa inuza imyizerero yiwe itangura kuzira iragabanuka. So tuvuge rero ubushatse kuvuga yuko hariho abagenda bavuga kuri bariya usanga bisukishije ugasanga bafise ukuntu bagenda bavuga gutandukanye kukaba ariko kuca gutuma kubaca intege bakava mu ikanisa? Ko ndabona yuko abantu bakwiye gutandukanya ikintu igihe imyaka tugezemo n'imyaka abavyeyi bacu bakuzemo bakaraba imyaka tugezemo kubera Bibiliya avuga ko ibihe bihinduka uko umusiguzi yarabivuze ngati hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa igihe cyo kurima n'igihe cyo kwimbura so n'abantu twabivuga gutahura igihe tugezemo
abantu nk'amashengero yacu cyane cyane abantu bagatahura yuko imigenzo ni myiza nawe simuze ko ari mibi, ariko imigenzo ikaba imigenzo yo kubaka abantu mu bintu byo mu mico by'imico y'ico gihugu, nimba ari imico y'ikirundi ikaba imigenzo yo muri ico gihugu, bakera gufata imico y'igihugu bakayishira mu rusengero, ko urusengero rufise inuza foundation, rufise intango yabwo. Intango y'urusengero nuko abantu bagenda kuri Bibiliya, kuvyanditswe muri Bibiliya. So nk'uko igihugu gifise amategeko, ntushobora gufata amategeko y'igihugu yashiye mu rusengero. So rero wewe ushatse kuvuga yuko imigenzo canke uko tuvuga ngo imico ntishobora kugendana na Bibiliya ngo babifatanyirize hamwe hanyuma bigisha? Yes, ntabwo bishobora kujana kuko na Bibiliya irabitubuza. Hanyuma ko abantu bavuga yuko ari gukurikiza imico, dufate tuvuga abarundi, tuvuga abanyarwanda, abatanzania, ahariho hose abantu bakurikiza imico yabo kandi bavuga yuko atari byiza kwibagira umuco wawe. So mbona yuko atangorane kuba wo kurikiza imico ukayikurikiza n'ijambo ry'Imana byose bikagendera hamwe. Wewe ubona yuko atangorane canke hari ikibazo? Kuri ico kibazo kiragoye gucishwa kandi kikaba kitagoye kubera hari ibintu bibiri, imico n'ijambo ry'Imana biratandukanye. Kubera ufashe imico ni ibintu bituma ninuza ni imico ni gihugu, n'ubwoko bwaraturanije ibintu gutegeza kugenderako. So ubifashe ukacufata n'amategeko, Bibiliya n'amagambo yahumetswe n'Imana, ivyiyumviro by'abana n'abandi ivyiyumviro by'Imana biratandukanye. So ubifashe ukabicanga ntibishobora guhura, kuko Bibiliya iratubwira yuko icyumviro cy'umwana w'umuntu itandukanye n'icyumviro cy'Imana. Kuko mwubaye usanga je nshaka ngo Imana ima amafaranga, ariko Imana ikabona ko imaye amafaranga icyo nayakoresha, maybe naza kwicisha umuntu, maybe natangwa kuja mu bumaraya, maybe naza kuyakoresha ibintu bibi. So cyo gituma tufashe ubuzima busanzwe n'ubuzima bw'Imana usanga butandukanye. Nico gituma udashobora gufata imico y'Imana n'imico y'igihugu uyishire hamwe, ntabwo bishoboka. So njyewe nshaka gutahura n'abakurikiye CRB TV bashaka gutahura utubwire nk'akarorero ikintu cy'umuco baba barasize mu ikanisa, nk'akarorero uvuga ati akarorero bakoze ikintu nk'iki, ni ikintu cy'umuco kitari cyemerewe kuja mu ikanisa, bagifatanya na Bibiliya kugira ngo batahure, nanje ntahure n'abakurikiye CRB TV batahure. Kwa mfano na example noya, akarorero gatoya nk'ino mu makanisa cyangwa mu kanisa maze kuba mbamo, maze kwinjiramo, usanga nk'akarorero gatoya n'ikintu ugasanga urusengero ruhagaze ati na gutamba uriri muraririmba ntushobora kuba wanyeganyega. So nk'icyo kintu kiragoye, uri umuntu uvuga ati kubera mwe yera niyitegeka kiragutegeka, iyo maze urashobora kuyigira, ariko iyo wujujwe namwe muyera ibiba mu nyuma nabyo ntushobora kubikontorana n'umwuka wera. So biragoye kwa ngo ubwire umuntu ati uhagarare nk'igiti kandi ntibishoboka. Icyo ntigishoboka. So wewe ugushaka yuko utamba nyuma munezerwe ibintu nk'uko ako karorero. So kuvuga gukorera Imana si gusa cyangwa kuririmbira Imana si gutamba gusa, ariko ndimo navuga ati hariho nuza umunezero uje. Iyo bakuvye ati ngo uririmbe nk'inuza nk'umuntu n'igiti kirashimira Imana, hajye umuyaga ugira ngo kiba kivuze ati Imana urakoze. Usubize hajya mpano n'ibiti ngo birashima Imana, n'inyoni iyo zivyutse zirashima Imana, zirabanza zigakuta ry'amababa yayo, ajya zahawe n'Imana. Urabibona ibyo ndavuga? So ajya amababa iyo yikubisuka vati amababa arakora, no musi ndaguruka icyo bati Imana urakoze. Nuko tudasobanukiwe indima, ariko ndazi ko Bibiliya ivuga ati ni kintu cyose gihumeka, muri Zaburi 150 ati ukiya kintu cyose ngo ni kintu cyose cyane gihumeka. Zaburi kangahe uvuze? 150. Okay. Bivuga ati ikintu cyose gihumeka ngo gishimire Uwiteka.
so bisobanura ibiti turazi ko bihumeka naho n'abajya abantu bavuga ngo nibizera Imana baremeza yuko ibiti bihumeka. Scientist bajya abantu b'abanyabwenge bakurikirana impinduka z'isi baremeza ko n'ibiti bihumeka, kandi natwe turavyemera ko kidahumeka kiba capfuye biba cumi tuba mu ziko. So ushatse gutabura rero bajya batamba n'abajya badatamba mu ikanisa bose nta ngorane, ni fresh, bibona ko ari nta ngorane. Je navuga yuko ntihakwiye kuba ibintu nk'ibyo by'imico cyane yinuza cyangwa iyo sinanavuga ko ari n'imico, ahubwo ninuza n'ibintu abantu biyumvira ivyiyumviro cyangwa ushatse kuvuga nka kwa kundi hari ukuntu bakurikiza imico ugasanga umuntu w'umuhungu agiye yambaye nk'ibutura mu ikanisa ugasanga benshi bagiye bamuvuga ubutandukanye yuko yatakurikije amategeko y'ikanisa. Ushatse tuvuge yuko ari byo washatse kugerageza ushatse kuvuga nico coba kirimo kubera abantu bafise ubutahura butandukanye cyangwa nkuko twe twakuze bisango mu ikanisa ugiye mu ikanisa ugenda wambaye agapataro nimba ari igitambaro nyene nimba ari suit uyigorore neza uje mu rusengero. Ariko je iyo umuntu arimo arataho je uko natahuye nahura ijambo ry'Imana cyangwa uko je uko nisomera Bibiliya y'Imana mwe mu yarakanyura nkabitahura umuntu nyarakwiye kuba niba bakwiye kumu judging uko yambaye cyangwa kumuraba ko batujya mu muntu n'umunyabyaha cyangwa uko yambaye buto hagiye yambaye ijya buto ko sabari yafise. So yabantu ucuta ngo batujya mu muntu yarakwiye kuba muri rusengero kwa sabo ngo aza yambaye butura iyo basuje kumweyoka muri ati bimeze gute ico kibazo kiri mu masengero bo bavuga ati iki kintu si ni cyemezo ariko nutegeza nushobora kuba ati ikintu ni kibi utaramaza gutahura ubuzima bujya mu muntu yambaye mujeje mu rusengero yambaye butura maybe ukwakira ko gakiza nuko yaki yabona ko kwambara ibutura ataca ariko we ico yizera ko umutima wiwe mu gihe yizera yuko atacyahaye umunsi arakwicara ariko abona yuko umutima wiwe uri imbere wegeye Imana gusumbya ibindi byose akayibyo bimuhimbara ati niyitaho kuvyo kunyambara. So twe turavye mu mico yacu utubona yuko imyambaro irimo iratwara hanini kibanza kinini mu mashengero yacu gusumbya uko abantu bakwitayeho ijambo ry'Imana. Nico gituma navuze ati abantu ibibazo dufise n'imigenzo ni mico nimba ari ikirundi nimba ari ikinyarwanda n'igiswahili cyangwa mu bundi bwoko bwose kandi abana mu birakwiragira mu sinzima yose. So rero tuvuge yuko imyambarire atari ngombwa yuko baba bakeneye kuyihagararaho, baba bakeneye ahubwo kuraba ijambo ry'Imana, imyambarire bakayihorera umuntu akambara uko ashatse kose. So rero wewe wizera yuko umuntu yambaye ikabutura hagenda mu ikanisa atangorana ata kibazo. Ariko si kibazo ikibazo uzifise ukazisiga mu rugo, ariko ikibazo uwo muntu aba yashatse kwambara ibitandukanye kubera ko ubusanga yahora yambara nk'isuti buri munsi canke akambara akavuga ati impuzu zampereyeho nshaka nambara zitandukanye akaca yambara ikabutura akaza mu ikanisa. Ubona yuko atangora nirimo canke wewe nawe ntubyemera yuko ari ngombwa ko umuntu yambaye butura? Aje mu kanisa yambaye butura mu wese afise igituma yakoze ico afise igituma yambaye rya butura. Nje ku cyimvira cyane nakwimvira yuko abantu bakwiye guhagarara ku nyambaro z'abantu, ariko simvuze yuko uko nabirira bati hakwiye kuba itandukaniro ry'uwamenye Imana n'utamenya Imana. Ntabwo ushobora gufata impuzu zujya umuntu aja uza mu kabari ukacuza uzambara mu rusengero ko ategeza kuba inandukanye. Simvuze uko, ariko urumva urinze uronga amafaranga yawe izo mpuzu zo kwambara, ariko umuntu yambara impuzu ushobora kumuhesha icyubahiro. Ariko nimwe avuga ku bantu ku karero ku bantu bavuga butumwa bakwiye kwica bakiyumvira uko agiye baza I think baza mu rusengero kanini batabanje batanateguye amiga. So babona jewe no musi naje nambaye kuri bakaca bamvuga
inyigisho zikaca zihinduka kuri jewe. Ariko iyo abavuga butumwa bikigiye ababiyegeza Imana bagasenga cyane baba bamenya ibyo ishengero ibyo mwe yarashaka kubwira ishengero kubera ubu bicaye baba biyimvira ibintu by'imico ngo iwacu ngo mu Burundi twakuze agashitsi kawe ugasokuza no kugakata. Ariko ntibamenye tugeze turi mu bihumbi 2017 ahari muri za 72 za 50 za 45 ategeza kuba itandukanye y'ibyo bintu. Nituvuze ko inuza amajambere ari mabi, amajambere ashobora kuba mabi kuyakoresheje nabi, amajambere ashobora kuba meza kuba yakoresheje neza. So abantu rero bemo babifata ukutariko. Bibe yanatubye yuko iyo ugeze ahantu ugasanga bemo bararira babana nabo cyangwa ugiye ushitse ahantu bemo bari kunuza. Natwe abantu kwe gutanga twashitse muri iki gihugu kiragoye. Kandi Imana yatuzanye ngo uce twega kuza turi Imana ishaka umuntu abaho neza. Ugaca usanga nka sister wawe agashatsi kiwe akagomeza kuri sister ariko urabafise ugasanga agashatsi kiwe ngo akagomeza kuriya. Imana ishango turabana b'Imana, Imana itwipfuza byiza gusa kandi ishango twigire neza. Ntabwo tukwiye kubaho nk'inuza nk'abantu bavuye mu mwobo uyu no munsi yango tuvuye muri prison zimwe z'umwobo. None uri umuntu w'umuhungu ntushobora gusuka nk'imishatsi ugende mu ikanisa mu gihe ufise amaderedi ngo ube wogenda ngo ugende mu ikanisa usenge hamwe n'abantu. Ico kiragoye. Ico kiragoye ko yari nakishuyeho naba ninjiriye naba ngiye ahantu ku kintu ico iyo naba ndakize nagukishura. Ariko uje kuri jewe ndumva atari byiza. Tumuduhe ego canke owe kuri jewe ndumva je ndishwa kuri je ndumva ko ico kintu umuhungu kwisukisha sinibaza ko ari byiza. Icyo byo n'ibyabikwe n'iby'abagore. None nyumva ko usubiye inyuma muri ya mico none usubiye inyuma kandi si mico na Bibiliya ntabwo bitwemerera ko umugabo akwiye kwisukisha naho byanditse. None ufise nk'abagenzi ufise abagenzi bagiye batandukanye biyogosha neza, hari abafise amaderedi ariko somehow baje bafise amaderedi bashatse yuko mujana mu makanisa baje nkuko nyene n'amaderedi ariho. So wowe ubona yuko bishobora kugusitaza canke ushobora kubyakira gute? Je ntabwo byansitaza ahubwo biramimbara iyo ntwa yundi muntu ameze ukundi kuntu gutandukanye mukomeze kandi utabyemera yuko amaderedi sindabyemera. Ariko ntabwo bica inuza itegeko yo kuca ntabwo bya muntu yabikora, ahubwo mwe kumwiyegereza akabona imico yanje maybe akabona nk'ubu ukondi how maybe nawe ashaka ko yakwifuza kuba atashaka kuya David ameze. So ujya muntu kwango nimba kwanga hinduke ati tuyenda mwemereye nka chance yo kuba mu buzima bwanje tukaba inshuti. Ashaka kwiyumvira cyangwa aho nje gusenga ugasanga ico kintu mwemu yarayikora mu gihe yishaye kandi Imana ihindura umuntu mu gihe cyayo. Umuntu wese afise gahunda Imana amupanye igihe azakirira agakiza. So bisobana yuko umuntu ndamwe uwo muntu na kibazo cyo ko genana nawe namubwo naba hafi yawe nkamwiyegeza kandi shaka kumujya ati ikintu ukora ni kibi. Ico nshobora kuba nagira gusa nzi n'ijambo ry'Imana ibivuga ndashobora kurimuha namye ko ndimo ndashaka nko kumwigishiriza we nkamubwira ati uzosoma ahantu we umunsi nyene iryo jambo rimukozeho azihindura. Mwe muyani wahindura umuntu sinabangoje namuhindura. So hanyuma hari ikibazo nacyo dukunze kuba tubaza ugwaruka n'abakurikira ikiganiro CRB TV. Hari ikibazo bakunze kugenda tubaza ugwaruka tukababaza ati mu gihe uri umukirisu ubundi nawe atari umukirisu ni ngombwa yuko ushobora kugendana n'abakoresha ibiyobyabwenge kandi nawe utabikoresha uri umuntu w'umukirisu. Ubibona gute nkawe nk'umuntu w'ugwaruka kuba wogendana n'umuntu akoresha ibiyobyabwenge canke ni ngombwa yuko ugendana nawe canke wotandukana nabo ukijana ukwawe canke ubibona gute? Cyo ni kibazo cyiza ahubwo ndagushimye ko kibaje uko je nama mbwira abantu Bibiliya hari ahantu muri Bibiliya havuga ati ngo twitandukanye n'abantu babi. Aka iryo jambo barisoma nabi.
Bibiliya uko yanditse uko biba bisobanura. Bibiri tubwira Yesu kuzana gutora abagorotsi, yaza ko hari abagorotsi mu isi yari kuza, ariko aje kwiyegeza bajya abantu abandi bantu binuba. Yaduhaye akarero nko kurya mugore w'imaraya, bajya abandi bantu baramubwiye ati kweke wicaye n'imaraya. Yesu amubwiye ati uyu niwe yanzanye, yababwiye ati uyu niwe yanzanye. Kandi abona mu nyuma ku karorero gato mu nyuma mugore yakiye ijambo ry'Imana arakizwa. So bijya jambo rivuga ati riri muri Matayo ariko sinibuka igice kiriri muri bati ngo nitukifatanye n'abantu babi, nitukifatanye n'abantu bakora Bibiliya. Iryo jambo ntabwo shashe kuvuga ati ngo nuko nzi ko ku karorero ariko somuze kuri muntu mubi, nuko mbati nimba wo ukora ibintu bibi ngo ndakubona uciya ince ku murongo ince mfata highway ya 33 ice ngenda hari naga ku ijambo litubwira dukwiye kuba hafi y'abantu bakora ibintu bibi kugira ngo nimba ndi umuntu mwiza kwango banyigireko. Ariko bibi tubya twitandukanye nabo. Nimba ugiye gukora ikibi nitandukanye nawe, nimba ugiye kwicana ndashobora kubya basugiye kwiba ndabizi muri abo kandi ugiye kubikora nitandukanye nawe. Ariko bya ntabwo tubwira ngo twitandukanye n'abantu nk'abo, itubya twitandukanye mu bantu nk'abo mu gihe bagiye gukora ibyo bintu bibi. Ariko ujya mu nashobora guhinduka, nico gituma amashenge menshi arimo arakora nibazo cyangwa abantu twe nibasobanurira amajambo ko bya bikwiye kumera ngo nukifatanye n'abantu ngo n'abantu babi ngo n'abasambanyi. So iryo jambo umuntu akavuga ati ngo kana narumvishe ko umusambanyi simwe kuba n'inshuti yewe, ico kigatuma abantu bakora bashaka gutandukana nawe. Ugaca usanga abantu ubwo bakuze harimo urwango, harimo amacakubiri. Ariko biriye tubeti ngo tukicemo amacakubiri kubera Imana n'ubumwe. So ntabwo iryo jambo abantu barifata uko ritari uko je nabivuga rero. Ariko umwe kwitandukana nawe mu gihe inzi kujya gukora ikintu kibi, ariko ntabwo bisobanura ko nashobora gutemberana nawe. Ndashobora gutemberana nawe tukaganira, nimba turi mu rugo iwanje nkaguha karibu kaza mu rugo, nkaguha isoda, nkaguha karibu, nkakuzimana ku byo mfise ukabona inshuti. Wewe uza gukora hariye na ububi bwawe n'ubwicanyi bwawe ni kazi yawe. Ico nkora gusa ni ukuba umuco kuri wewe. Nabandi ariko abantu baca bifata kutari wongokana kubera amagana nawe ari umusambanyi nawe uje yabaye umusambanyi. Okay, kubyo twaganiriyeho byinshi hari ibyo twagiye tuganira, ariko dushaka ugire ijambo ubwira kuri bajya bene makanisa. Dushatse kuvuga ngo bari yabo amakanisa ubona yuko agenda yumba hariyo ibibazo bafise mu makanisa, ijambo ushobora kubabwira kugira ngo ibyo bibazo biveho bakomeze ikanisa ibintu bikomeze bigenda neza, ubibona gutegera icyo babwiye cyane. Cengi wamanda babwire ndaza kuyikora muri Bibiliya. Ni jambo tuza gusanga ivyo twamo twagana byose tuza kubisanga muri Bibiliya. Nico gituma Bibiliya ari abantu twaribuka guhagarara ko cyane amashengero abavuga butumwa, kubera ni jambo kubigana byose twaganiriye byose biri muri Bibiliya. Kandi iryo jambo ry'uno munsi bijaniyo niyo mico mu myaka yaheze, nico kibazo bafise. Nico ni n'uno munsi tumo turahura na cyo masengero. Turayisoma muri Bibiliya. Turayisoma muri Bibiliya. Okay. So iryo jambo tuza kurisanga muri Matayo 15. Niho tuza kurisanga Matayo 15. So Matayo 15 havuga ukuntu imico nayo muri ico gihe yaba kinuza mu gihe cy'amashengero mu myaka igihe Yesu amaze kuva ku isi gato habaye ibikibazo natwe dufise no munsi. Ariko ikiza nuko harimo abantu ba stepping up bakavuga ukuri, harimo abantu bakifise ijambo ry'Imana bakoresha Bibiliya. So nivyo natwe no munsi turaba abantu, kuko abantu benshi ubu batinya kuvuga ukuri, bagatinya gukoresha Bibiliya. Ariko je nawe ni Matayo 15 kubera ku murongo wa mbere kumanuka gushaka ku murongo wa 20. Kubakunda CRB TV n'abakunzi ba CRB TV babwiye yuko mushobora gukurikirana muri Matayo igice ca kangahe ca 15 guhera mu wa mbere. Umutwe uvuga ati Yesu agaye inyigisho z'abafarisayo. Ku murongo wa mbere avuga ati
maze abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe babaza Yesu bavuye i Yerusalemu, baramubaza bati ni iki gitumye abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera, ntibakarabe iyo bagira bajye? Imigenzo ngo kubera bari abafarisayo bwari ubwoko baba ngo barasenga, ariko isengero yabo yari tofauti n'imigendero y'Imana, kubera bo bakora ibyo basokuza babo bababwiye, bakora inuza, bakoresha Bibiliya, baravuga amagambo y'Imana, ariko cyane cyane inuza ni foundation, ari mu kindi ni inuza imbizi cyangwa inuza nangu y'urusengero rwabo, bahagara ku mico y'abasokuruza babo batanguje. So nico kibazo natwe no musi dufise. Nawe arababaza ati none mweho ni iki catumye murenga icagezwe c'Imana kubw'imigenzo yanyu? Babona ikibazo nawe ngo yababaje Yesu arasubira, nawe arababaza ati ni iki catumye murenga ku byagezwe by'Imana kubw'imigenzo yanyu? Nico kibazo abana yituma turaje. Yesu yarabibarije bonyene, natwe nico kibazo cy'umwe. Abantu basigaye batufata imigenzo myinshi yabo bakayijana mu rusengero. Nico bituma twebwe ugwaruka tumo bamwe ugwaruka mu rakurira nyuma y'amashengero. Kubera iki? Imigenzo ni nziza, twakunda imigenzo, imico yacu twavukanye, twabanye basokuruza, akwe imigenzo idufasha kugira ngo dukure, tumenye twavuye, tumenye inuza igihugu cyacu uko inuza igihugu cyacu uko cyatanguye, uko cyakuze, n'iby'igihugu byacu gikora. Ni ariko nushaka kubifata ivyo bintu byose imigenzo ngo nukubira ngo iwanyu ngo bizane mu ikanisa. So nico ninuza Yesu yamarababaza. So ubandanije kuri kanavuga kuko Imana yavuze uti we are uti wubahe so na nyoko, kandi ututse so canke nyina naze abure kwicwa. So kuri gatana bote ariko mweho mugira muti umuntu wese abwira se canke nyina ati ico nari gufashisha nico nzoshikanira Imana. Aha gatoya ikintu kirabaho ugasanga umuntu jenda gowe cyangwa uragowe, fise amafaranga ntagufasha ku kibazo ufise, ngo ndagufasha, ngaca mvuga ati ngo aya mafaranga ndajanira Imana, kuko Imana ubundi muntu no yavuze ati ngo twe turi inuza ibitangaza kuri bagenzi bacu, twe turi ibitangaza ku bagenzi bacu. Nk'ubu amafaranga ibihanya n'icyo uvuga ati ngo kubera imigenzo abantu bagenda mu migenzo babiyumvira ibyo bakora ko ari byo bituma Imana bakunda, cyangwa iyo migenzo bayifashe ihindura ijambo ry'Imana. Nk'uko umuntu hano yababatse uyu muntu yari afise amafaranga, nibaza amafaranga ufise, yari afise amafaranga aho kwanga yafashisha umubyeyi wiwe ngashaka kuyajana kuyaturira Imana. Ariko ibi hano Yesu yaramubaje, none bibaza ngo umubyeyi wawe gusabye ngo umufashe, ukacubata amafaranga ufise mugiye kuyafashisha, mugiye nayo gutura Imana, wibaza ko Imana biyihimbara cyangwa wari ukwiye kuyafashisha umubyeyi wawe, kuko Imana irifashije. So ushatse kuvuga rero imigenzo yuko ariyo bakoresha mu kuvuga ijambo ry'Imana rero? Yes, nivyo ngo birahindura amasengero y'iki gihugu. So ntibakeneye kubifatanya byose ngo babishire hamwe byose babigisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ikintu gishobora kuba cyohindura abantu uwo ari we wese. Ni ngombwa yuko bashobora gufocusinga kuri Bibiliya gusa, ntibakurikize imigenzo. Babakwiye gukurikira cyane cyane mu rusengero. Imigenzo tuyigishwa mu rugo, ababyeyi bacu tugiye ukuntu igihugu cyacu uko kimeze, uko tumeze. So umuntu yarakwiye iyo tugiye mu ngoro y'Imana tuba tugiye
gushimira Imana, tuba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ubu n'ubundi bwenge tuba tugiye kurondera mu rusengero, kuko imigenzo tuja mu ishuri nivyo twiga. Exactly. None ntumva yuko uba ukeneye iyindi migenzo itandukanye iva mu bandi babyeyi bagiye batandukanye. Dushatse kuvuga nka pasiteri akaba ashobora kuzana iyindi migenzo yiwe agafatanya n'iyiwawe, akayifatanya n'ijambo ry'Imana, akaba yobabwira kugira ngo hanyuma mukomeze muhinduke, abantu bakomeze baryoherwe n'ijambo ry'Imana nk'uko. So ntubona yuko byo gufasha mu gihe imigenzo y'iwawe uzi ifatanyijwe n'iyundi azi, byose hamwe bikaja hamwe, yose ukaba uyizi, ntubona yuko byo gufasha? Byafasha atari mu gihe c'umwanya wo cy'ijambo ry'Imana. Biratandukanye imigenzo kuyishana mu migenzo, kuyijana mu ntuza mu bintu by'Imana. Kubera ivy'Imana nabyo yavuga ati ngo ibya karisayi mu bihe karisayi, iby'Imana mu h'Imana. Natwe ntabwo dushobora gufata iby'abana b'abantu bigiriye, kuko bibitujya muri nuza mu byakozwe nico gitabo cyane. N'ibya karisayi ni example naguhaye. Imigenzo kwiye kuguma muri tradition y'ubwoko, ijambo ry'Imana ikaguma ikaba ijambo ry'Imana. Kuba bibitujya ati ngo ntihakagire uwanyuma yahishuriwe ibyashoye Yohana, avuga ati ngo iki gitabo we najye umuntu ngazarenza umucangwa azongera kuri ibi, uko ibi ni ijambo ry'Imana, ni ijambo Imana yihumekeye gusa. So nta mwana w'umuntu yakwiye gufata akaja kongezamo ibindi bintu, ugasanga mu rusengo ukumva hariho amategeko utigeze nawe wasoma Bibiliya guhera ku ntango ugashika ku yanyuma nayo biriho. So reka tutaribagiza abantu gatubandanye. So kuri gatandatu bavuga ati, kuri gatandatu bati nyubahe se canke nyina, none mwatituye ijambo ry'Imana ku bw'imigenzo yanyu. Kundi bavuga ati mwanjyajya mwe. Yesaya yavuze neza ivyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe ati abantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Aho honye gatoreka ndagasobanura gatoya igihe tugezemo, kubwo ubujyajya buri mu bantu, kubwo izanyigisho kuba ijambo ry'Imana n'urukundo. Urazi igihe mvuze urukundo, ijambo ry'Imana riduha gukunda ivyo twahora twanga, riduha gukunda abansi bacu, ariko imigenzo iduha kwanga abansi bacu. Urabibona ivyo niyo ndaje ndigushaka kumviriza. So nico gituma ninuza biranga yatuvya nuza ubu mu rusenge usanga umuntu avanga ngo ni umukristo, aho gasanga yanga mugenzi wabo kubera ikizanyigisho zidafatitse, zanyigisha abantu bihimbira bakazijana mu rusengero. Nabone ikintu kuri kanaka ngaca ndakigisha aho ngo murikane Bibiliya. So bisigure baba bakurikije imigenzo akaba ariyo ituma baca banka bagenzi babo, ni bikuba batigisha iby'ukuri. ntubona yuko yo bari kameremere y'ibintu umuntu avukana canke bivanye naho ava byo bituma, canke akaba afise igituma wenyine yo batuma yanka bagenzi biwe, ariko bitavanze n'ibyo bitwa ati ni ibyo uri kuravuga by'imico. Yaba kameremere zizo twavukanye zineshwa n'ijambo ry'Imana. Iyo urimo usoma Bibiliya iguha gukunda ibyo wahora wanga. Ngo wari umwansi wanje, birinyigisha gukunda umwansi wanje no kumusengera ngo aronke imigisha. Ubwo ivyo abana b'abantu babigisha ntago bikubwira ati ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda cyangwa. So wizera yuko byose biri muri Bibiliya, byose kari byose bya bindi Imana yanditse byose biri ngaho muri Bibiliya. Ibyo dukeneye byose, ikibazo cyose twogira kiri muri Bibiliya. Nta na duke tw'abana b'abantu baba baracanze mu by'Imana yabahaye, bacanze hamwe muri Bibiliya. Wizera ko byo babirimo. Dufate nshatse kuvuga nk'akarorero barakoresheje iyo migenzo, bakavuga ati mu gihe bariko barandika Bibiliya bakabicanga hamwe byose, bakabishira hamwe bivanye kubera ko iyo migenzo babonye yuko ari myiza ishobora gufasha abantu, bakayicanga hamwe na rya jambo ry'Imana. Ni ntago byashobora kubera
kubera imigenzo nimba iki gitabo wagisobanuye yagisobanura ari mu Bujapani. Abajapani bafise imico itandukanye n'abarundi. Abarundi bafise imico itandukanye n'abakongomani. Abakongomani bafise imico itandukanye n'ababurundi. Umva rero nico gituma ari Bibiliya yera atamuntu ashobora kuba yashiramo ivyiwe. Wizera rero yuko byose nyene byose ari iby'Imana kabisa, byose ata mico y'imigenzo abantu bafashe ngo bacange hamwe ku buryo no guha ijambo rimwe nkubwira ati andika igitabo cyose, ukaba ukwandika igitabo cyose ugakuramo ibintu by'iwawe mu mutwe ugacanga hamwe, ariko ijambo rimwe rikaguma ari rya rindi biri kumwe byose hamwe. Ukaba wo kwandika igitabo cyose cyangwa ukandika urupapuro rwose ukagwuzuza, ariko ufise ijambo nyamukuru washimikiyeho. Nk'abantu bandika ibitabo barandika ibitabo bakoresheje bakandika igitabo cyose ari umuntu umwe. Ntuco utabura rero yuko iyo migenzo ari myiza kuyikoresha mu ugafatanya n'ijambo ry'Imana mu gihe uri kurigisha ijambo ry'Imana bikaba byofasha abantu. Ink'inuza imico ntabwo iratandukanye n'ijambo ry'Imana. Ico nashatse kuvuga gusa abantu bakwiye gufata imico bayicanga n'ijambo ry'Imana, kubera na Bibiliya ngacu mo turasomera irimo irabitwihaniza yuko wampa akarorero none nashatse kuguha akarorero nta bindi. So okay, ubwo tubandanye. Okay, so kuri ku munani bavuga ati atabantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Kwice navuga ati basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Wumvise ibyo nakubwiye ni inyigisho z'abantu. Nk'akarora nari ndimo umuntu yaritoye avuga ati kumuvinga ni icyaha, kunyeganyega ni icyaha. Ico kiba ikintu kunyeganyega ni icyaha. Ico kintu kica kibaho nyene, kica kibuko. Urumva ni za nyigisho z'abantu. So iyo umuntu yakijwe amuvinga ntari muri urwo rusengero, iyo kwanga kure muri mwemu akora asubira ubona umugani cyane. Yes, umugani ni ikintu kunyeganyega ni icyaha. Kunyeganyega nko gutamba ni icyaha. So ucu usanga nico n'akaranimo ndaguhereza. So hari imico myinshi uko ugiye mu masenge usanga ari imico myinshi itandukanye abantu bagenda bishiriramo. Izo nizo nyigisho tumo nashaka ngo abantu bicaye baze bararaba, bicare ari n'ugwaka natwe tuba amaso uko abakuru bacu bimo baragenda bapasinge we, bimo baragenda bavaho. Harimo harabyuka ugwaruka rundi rushasha. Ugwaruka rundi rushasha ukwiye guhaguruka rukaraba kuko ntituzosanga dukoze ibyo abandi bantu ibyo basokuza bacu bakoze. Hari ibyo simvuze ko ibyo bose basokuza bakoze ari bibi, harimo byiza na bibi, ariko ku bintu by'Imana kuvyemo barakora ubana birimo amashengero tumo twinjira ahantu habi. Okay, reka tugeze ngaho. Urakoze ko waduhaye umwanya. Murakoze mwebwe mu CRB TV mukunda gukurikirana iki kiganiro. Nkuko twababwiye yuko uyu munsi twahariye ijambo ry'Imana, tukiga ijambo ry'Imana. Nkuko abashikije babwiye yuko mushobora gusoma muri Matayo mu gice cya 15 ugahera ku gice cya mbere ugakomeza umanuka ukageza aho ushaka urashobora gukomeza, hanyuma ukiyumvira hari ukuntu byumva, hari n'ukuntu nawe byumva, hari n'ukuntu nanjye nabyumvishe, hanyuma ugakomeza uryoherwa naho gutaha. Murakoze.